Bavukanyi tugire Kristo naganze mu mitima yacu. Nagomba tube turazirikana ibisomwa vyo ku munsi w'Imana w'idominika ya 20 umwaka C. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca 38 akarongo ka 4 gushika 6 akarongo ka 8 n'akarongo ka 8 gushika kw'icumi. Hanyuma igisomwa ca kabiri tugisanga mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi ikigabane ca 12 akarongo ka mbere gushika kuri 4. Injili ni ya Luka ikigabane ca 12 akarongo ka 49 gushika 53. Bavukanyi, kuba umukristu n'ibanga rikomeye kandi ribangirwa ingata. Biraboneka ko Yezu agomba kutwibutsa iryo banga kandi ko tworyumako kandi ko twokwemera ingorane zishobora kudushikira. Cane cane hashobora kuza n'uruhamo, hashobora kuza n'urupfu rukwirikiranye rujaniranye n'ubwo ruhamo. Kuko nawe nyene Yezu vyaramushikiye. Niwe ndongozi y'ukwemera kwacu, akaba ari we akunogerereza, niwe turabirako nk'uko igisomwa ca kabiri kibivuga. Ko wewe aho yokwishinze akanyamuneza kamubereye, yarashimye kwikorera umusaraba, arinda rugabo ibara ryawo, none avyagiye iburyo bw'intebe y'Imana. Na twebwe rero twemere kurinda rugabo, kuko impera yacu izoba nini mw'ijuru. Niho atubwiye ati nazanye umuriro kw'isi. Mu bisanzwe n'umuriro umeze gute? N'umuriro w'urukundo, n'umuriro wo gukunda Imana ugaherezako n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inguvu zawe zose, eka tutibagiye n'umutima wawe wose. None n'ugukunda mbere na mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene. Umuriro w'urukundo rero Yezu yaje kuwatsa ngaha kw'isi, ngo umuntu wese amukwirikiye yemere kururumbamwo uwo muriro w'urukundo. Nawe avuga ati jewe naje kuzana umuriro kw'isi kandi nta n'ikindi nshaka atari uko wokwaka. Akaca avuga rero ati ntegerezwa kubatizwa. Ambere umutima ntuzoja hamwe ntarose iyo batisimu. Iyo batisimu ga yemwe mwibaza ko ashaka kuvuga iki? Ashaka kuvuga kurya kwibira mu magorwa. Kurya kwibira mu magorwa, amagorwa akamutwikira, ariko ararondera kuturokora. Nka kurya umuntu yibira mu mazi, nawe yibiye mu magorwa. Nawe umuntu rero yemeye kubatizwa, hano akaba umukristu, ategerezwa kwemera n'uruhamo rushobora gukwirikira kubera abayeho nk'umukristu. Akamenya ko bamwe bagomba kubaho nk'abapagani, batazomuha agahengwe, batazoshima ukuntu abayeho. Bagomba abandanya amera nkabo, abandanya akora nkabo, mugabo wewe arabavuyemwo, bazoca bamugwanya. Rero niho bavuga bati n'umuvyeyi arashobora kugwanya umwana, canke umwana akagwanya umuvyeyi, kuko umwe agomvye kuba umukristu, nawe uwundi agomvye kuguma ari umupagani. Rero haca haba bimwe Yezu yavuga ati sinazanye umutekano ngaho kw'isi. Si ukuvuga ko atashaka ko haba umutekano, mugabo waramutse wemera kuba umukristu, ivyo bikugwanya ntushobora kubibura n'abakugwanya. Ati ndababwiye ko naje kubateranya. Uko kuduteranya si ukuvuga ko yagomba ko tudakundana, mugabo aravye ukuntu umuntu ategerezwa kubaho yisunze ijambo ryiwe, yisunze inkuru nziza, hariho ivyo bica bishika, hariho ibica bimushikira cane cane bitumwe n'abantu batagomba ko yigenza nk'umukristu, bagomba ko yigenza nk'umupagani. Hari n'abagomba bagume mu bintazi, mu bigirwamana, mugabo nawe akababwira ati jewe ivyo narabihevye.
hari abashaka ko aja mu bapfumu, benshi bakagenda ngo barondera ivyara, mugabo ugasanga bariko barata ubwoko, bariko barata ubukristo, Imana aritanga ibibondo. Rero utabashigikiye ngo ugende muri ivyo vy'imigenzo y'igipagani, baca bakugwanya. Inabukwe ugasanga ntiyumvikanye n'umukazana, canke umuhungu na se, canke umukobwa na nyina, eka canke ugasanga n'abavukana, canke ugasanga n'abubatse rukristo, umwe muri bo aracafise agatima k'ubupagani, uwundi nawe agomba kuba umukristo. Urumva rero ingene twari twizigiye ko bakundana, mugabo urumva ingene baca bagwana, umwe agwanya uwundi. None rero ni bimwe Yezu yavuga ati babiri bazotandukana na batatu, batatu batandukane na babiri. Uko rero niko tuteza kuvyakira, kandi tukavyakirana umutima uremye, tuzi yuko umukama ari ku ruhande rw'uwo wese amushingira intahe, ntazomuheba. Nk'uko n'abo mu bwuzure bwa kera bagiye abahanuzi bagiye bararonka ibibagwanya, bararonka amagorwa, nk'amagorwa twumvise mu gisomwa ca mbere c'umuhanuzi Yeremiya bataye mu kinogo. Ariko habonetse umuntu agenda kuganyira umwami, amubwira ati mwami wanje nyene ingoma, ivyo abo bantu bagiriye umuhanuzi Yeremiya ni bibi cane, bamutereye mu kinogo kandi ari mu kwicwa n'inzara. None umukama yaciye amugwanira Yeremiya aciye ku mwami, kuko uwo mwami aciye abwira umunyetiyopiya Ebedumeleki, amubwira ati tora hano abagabo batatu ubajane mukure umuhanuzi Yeremiya muri ico kinogo ataratwagwa n'urupfu. Erega agateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Iminsi yawe yo kumukorera itarahera, umukama abandanya akurinda, akuryamaryamako kugira ngo ubanze uheze igikorwa cawe, hama niwagiheza naho uzokwirengukira ugende uronke impera yaguteguriye. Nituremeshanye muri ayo majambo, umwe wese ntareke gukorera Imana ngo nuko bimuzanira uruhamo, yemere kushingira intahe Imana no mu ngorane, atamenye ibanga, atacitse inkokora, yame amenya yuko impera yiwe izoba nini mw'ijuru. Murakoze bavukanyi kuntega amatwi, Imana ibahezagire. Nihaninahazwe Imana Data na Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamyeho na mbere hose, nibimereko n'ubu, imyaka yose. Amina. Muhezagirwe mwese, Imana ibafashe guhimbaza neza umunsi wayo, ata n'umwe ashoboye kwidohora. Nimugire amahoro ya Kristo. Tugire Kristo, naganze Kristo, naganze mu mitima yacu.